idolari rimwe ku marundi ibihumbi 7,400 mu nyuma rirakoroka buvuka gushika ku bihumbi 5,300 rirasubira riraduga ubutarariye ku bihumbi 7 n'ayarenga nanone ryongeye kumanuka. Kuva mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2025 igiciro c'amadolari kw'isoko yo mu kinywabi marché noir des devises harabonetse impinduka zidasanzwe. Muri rusangi amafaranga mvamakungu na cyane cyane amadolari y'abanyamerika yarakorotse. Muri iyi minsi haraheze indwi nka zibiri idolari rimwe rivunjwa hagati y'ibihumbi 6,300 n'ibihumbi 6,400. Bamwe mu bizi by'ubutunzi twavuganye mu kwezi guheruka baratanze insiguro zitandukanye ku byoba byaratumye idolari rikoroka. Ico nka bose bahurije ko bavuga ko iryo koroka ari iryo kurabira hafi ko ata mpamvu zifadika mu by'ubutunzi birisigura n'ibindi. Muravyibuka twari babwiye mu nkuru iheruka. Uyu munsi reka tubayagira uko mu Banki Nkuru BRB nabo babona izo mpinduka. Normal bigenda ko umuyobozi mukuru w'iyo banki ubwa mbere na mbere ati izo mpinduka nizo gushima kandi zerekana ko ihangiro rya BRB n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ryo gusubiza ku rutonde by'ubutunzi niyo ko yaja mu ngiro. None ku bwa BRB nigiki coba cyaratumye idolari rikoroka? Aho yashikiriza ibijanye na politiki igenga amafaranga déclaration de la politique monétaire kuri wa 2025 munyonyo 2025 bigenda ko yashikirije imvo zishika kuri 4. Iya mbere gushora ku mugaragaro ubutare. Bigenda ko yagize ati gushora ubutare si bya mbere bikozwe. Yamara rero kubikorera ku mugaragaro bishobora kuba byaratumye habaho abizera ko ibintu bigiye kugenda neza mu bijanye n'ubutunzi. Ubwa kabiri ugukoresha amafaranga y'Ubushinwa yuan kubarangura ibikoresho muri ico gihugu biratuma hari abahora barondera amadolari bataba bakiyarondera agacaboneka gahenge. Aha umuyobozi w'Ibanki Nkuru yagiriye kanamenyesha ko hariko hararonderwa n'ingene hoboneka yandi mafaranga atari amadolari abarangura hanze bashobora gukoresha hejuru y'ama yuan. Ubwa gatatu ngo hariho amasosiyete manini arangura ibintu hanze haza Burundi yahawe amafaranga yo kurangura hanze bituma naho nyene agahengo kaboneka kw'isoko ryo mu kinywabi bahora bikorako. Ubwa kane ikawa, icayi, inzahabu n'ibindi bishogwa hanze byariyongereye byibizana kabiri mu gice ca gatatu ca 2025. Kuri iki c'inzahabu umuyobozi wa BRB yamenyesheje ko zishobora gushika ku biro 1,000 no kuvuga itoni yose ku mwaka zishobora kwinjiza imiliyoni 130 z'amadolari. Ibi bishogwa hanze bingana n'ibirangurwayo ku bice 23 kwijana. Gushika mu kw'icenda uyu mwaka mu bubiko bw'amadovize bwa BRB ngo hari miliyoni 160 z'amadolari, mu bw'amabanki y'ubudandaji naho hakabaye miliyoni z'amadolari 116. Ibi ngo bituma Uburundi bwoshobora gusumira hanze mu kiringo c'ukwezi kumwe n'igice ata dolari na rimwe risubire kwinjira mu gihugu. Mu gifaransa bavyita mois d'importation. Kuri bamwe bavuga ko rero ivyikoroka ry'idolari bitazorama kubera ko no mu Banki Nkuru bataragabanura taux de change officiel, umuyobozi mukuru wa BRB avuga ko ahubwo ari intango. Igiciro c'idolari cyo mu kinywabi ngo nico kibwirizwa kumanuka kikegera ico kw'isoko izwi hako iyi taux de change officiel iduzwa nkuko vyigeze gusabwa na FMI. Impinduka ziriko ziraba zije no gusubiza ku rutonde ubutunzi ngo niwo muti wa byose. Situation y'idolari mweho muyibona gute no munsi?